ishirahamwe rivuga ngo rishaka ngo riharanira agati y'akazi na muntu ugasanga rijejwe kuzomera aho igihe uvuze riti reka ndabereke ingene abantu bashobora gutera imbere mu ugasanga riko ririmba inzara ubukene ari ishirahamwe iryo umva ari ishirahamwe iryo ari ishirahamwe niribanze riteza imbere abaryo hama duce turaba rice rivuga riti twe twabigize uku namwe nimubigira uko mwaramutse hariho imigani myinshi mu kirundi nkunze kumva novuga ko umuntu yoza arayibutsa aba ba CNDD-FDD bari ku butegetsi. Hari imigani bavuga ngo akabaye icwende ntikoga, hari imigani bavuga ngo kananira abagabo ntiyimye, hari abamugani bavuga ngo agasozi karamarere gasha abagabo babona, hari imigani ivuga ngo wanka bangwe ntiwanka zana ndabe. Utiyo migani yose uri kuyica kubera iki? Hari ukuntu mu badede umenga ikintu c'impanuro ubaye umwasi wabo, umuntu wese abahanuye, umuntu wese asemereye, aho kuraba bakubita tema membero bati kandi sha ivyo bintu nivyo petrole yarabuze n'ibara ryaranivumwe, abantu batanze ifumbire ntibaronke izo fumbire, batanze amafaranga, ivyo bintu biteye isoni. Abanyagihugu bashoye ibigori vyabo ntituba amafaranga, ivyo bintu birababaje. Abantu bashora ikawa ntibaronka amahera, birababaje. Rirya barabara rija hariya barija hariya siko yandi mabara bakwisa ameze. Aho kuraba bati reka twikubita gashi ico baca bazani attack. Haba abasendede abaciye bugufi duhurira kuri za Facebook, haba naba bavuga ngo nabategetsi n'abayobozi, nta numwe afise iyo self awareness yo kuraba ati nyabona reka twikubita gashi tura kwintu twobikosora canke uwo twemere ko kino kintu cameze nk'ikinaniranye kumbure dutabaze mbere n'abantu badufashe. Ibihugu byose biratabaza wanashaka. Mwarabonye Neva yifatira atari kabiri Pacifique ni nahazwe ku kuntu yamari karasemerera batabitubwiye cyagihe we wari kwarya neza. Pacifique ntiyarya neza turi mu magume tugwaye kwashi, yaragwaye kwashi, yarigeze agwara kwashi. Mwaramumvise uwundi munsi yifatira mu gahanga Fose Ndikumana nyene kubera yamari karasemerera. Ni daimoni mukoresha ni Sanibalate ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise, ayo mugabo niyubake urugo tubone nawe abone umugore amubwira ngo uraza naso. Eka n'abandi benshi anonime zo kumavuga ngo hari wambwiye iki, harambwiye kiriya, ngo bamwe bavuga ko bamwe bavuga kuriya atayishira ko urutoki, ariko hari n'igihe kandi nkuko nabivuze kuri Pacifique no kuri Faustin ashira ko urutoki akavuga izina runaka. Ubu naho hagezwe Eglise Catholique, ishengero y'abakatolika. Sinze ko amashengero y'aba Pentecoste mbayahaga yoba yarabaserukiye plutôt y'aba Protestant muri rusangi, akaba ari bamwe baje gukukumbiza imbere yiwe wa munsi bamwemera ko azokubaka inzu y'imfuvyi n'abana bo mwibarabara, ntaza aho bigeje cakigiga bavuga ko bagiye kubaka. Mais passons abakatolika je navuze yuko ubiravye omwe bajya abakatolika babiri bakuze novuga babikavunga muri Eglise Serapio Bambonanire yaravuze ko Uburundi bugwaye kandi bugwaye ni systeme, kandi ko systeme idahindutse ntaco bimaze nkuko ntivyumvikana ko batubwira ko hari amatone y'ubutare yashowe, twadushika kuri uyu munota tukimeze nkuko twari tumeze mbere yuko bayashora ayo amatone y'izahabu idahindutse atagishoboka. Nyuma turana undi musenyeri yakoze washishwa Simoni nta mwana nawe nyene avuga yuko hari ibintu vyinshi bitariko bigenda neza mu gihugu, ariko nibaza ko ijambo ryarakaje Neva ari ijambo abepiskopi bakatolika baherutse gusohora. Ntari bwumvirize mugano musi najya kuryumviza bwa numvirize mu vy'ukuri ahantu bamurengeye akarimbi, ariko imbere ko twumviriza iyo jambo reka tumvirize umwidodombo wa Neva. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Ishirahamwe rivuga ngo rishaka ngo riharanira agati y'akazi na muntu ugasanga rijejwe kuzomera aho igihe uvuze riti reka ndabereke ingene abantu bashobora gutera imbere mu ugasanga riko ririmba inzara ubukene ari ishirahamwe. Ibintu vyo kuzomera mu vy'ukuri niba hari cyamwe ariko yazomera ndabasavye bayihagarike. Kuzomera ni bibi na cyane cyane ko
mu isanzwe ivyo abadede bakora amvuze abadede nshaka kuvuga bari ku butegetsi vyafekta abanyagihugu donc naje harigihe nikubita gashi ntangwe kuzomera gaca nsanga ndiko ndazomera abanyagihugu bagowe urupfu rubi nubwo nabo nyene kumbure bafise mu ruhara sinobesha harimo twaba turavugana tuvuga ibintu vy'amashure ya privé ari kuvuna abantu nk'umwarimu aja kunga umwana muri privé akari amafaranga arenga umushahara wa famille avuga ati none abarimu so bariko ari education publique bariko basafaringe ndawe no education publique yishwe n'abategeza ati no nabarimu nibo bigisha abo bana bakabigisha nabi bakacaja mu privé kandi naho uja kuri leta abarimu nibo begera abanyagihugu nibo bariko bagira ama propagande bahagarika umugambwe bashirira bareke basafaringe mu bandi anyway cyese sinja kuzomera mu vy'ukuri nzivuga ngo koma cyenoza kundi bukwiye kugororoka ntabwo n'umusadiste me paso ntihagire umuntu asubira kuzomera mu vy'ukuri ahubwo mu semerere mu boroge turabe yuko abanyagihugu boca amaso bahagarike dede ireke kuguma ibatoteza ireke kuguma ibakenesha avance yumva rishira hamwe iryo rishira hamwe nibanze riteze imbere abaryo hama duce turaba rice rivuga riti twe twabigize uku namwe nimubigira uko. Okay, donc leta ya CNDD-FDD baraje ku butegetsi batazi na gato y'ukuntu bateza imbere abanyagihugu barindira hagire ishirahamwe rize ribahe modere. Voilà, niyo CNDD-FDD nta kintu nakimizi ko bikora ntibashaka kugenda barabe yandi ma leta kuko neza ko bagomba gukoporora leta takopora shirika genda muri Singapore, genda muri Chine, genda muri Korea, genda muri Japan, genda muri Iran wanashaka iwanyu ko muva mukunana ba Iraniye genda n'importe unaho uja muri Cuba niba Cuba ubona ko ari modere igihugu cyose ushaka ubaze mwabikoze gute. Okay, cyaho mu Rwanda ntibwo muraja kurege cyaho mu Rwanda ugura kanyero mujawoke mubaze u Rwanda vyawe mwabigenje gute. So ntimuje kuronda ngo amashirahamwe niyo hamodere gutwara babizi gute ishirahamwe nta mamwaye afise yo gukora ibintu nk'ivyo bayakuye he amashirahamwe aratoza amakori amashirahamwe afise polisi amashirahamwe afise ubutungane amashirahamwe afise executive amashirahamwe afise ibigega vya leta amashirahamwe arimba ubutare amashirahamwe ushaka akora ibintu leta ija kumodera ko nayaye never we gihugu cakorana mu vy'ukuri ibi bintu Seza kuntu never dafisa abahinuzi hari jambo yaheruka kuvuga nkabona umenga ririmwo ubwenge na wisdom ibintu agarutsemwo vyo gutuka abantu amashirahamwe nta mafaranga afise yo gukora business yo gukora development communautaire canke guteza imbere igihugu ibi bintu sinzi ahantu abadede babikura vyo gufata umuntu ishirahamwe nka eglise I don't understand donc nibaza ibintu vya politike n'ivyo gutwara sinuvuga itubamwe waje ku butegetsi ngo murindire ngo agashirahamwe kanaka ariko kabereka ingene bateza imbere abanyagihugu ni mukabise basi niba ari byo bimeze bahe batwara igihugu bagiteza imbere niba mukeneye bimwe vya kera vy'ama missionnaire hamagara missionnaire bababirige n'abadagi baraza n'ubu nyene mu bahe espace bateza imbere igihugu cyanye niba byo mushaka muga muri independant muri souverain c'est un état ntabwo muri ngo amashira hamwe abari babereka ingene ibintu bikogwa mwagomba kuba mubizi mutabizi ntimagomba kuba muri ku butegetsi end of story. Mugabo hari abantu bagira amashira hamwe bajeje kuzomera inzego z'igihugu fata nk'ubu dufate ishira hamwe Ecclesia Katolika ifise miliyoni zingana iki ivyo byose ifise abarenga 70% ni wiyumvire nk'uburyo va hasi bigaca bivuga iti nta muntu n'umwe nta mukristo wo muri Ecclesia Katolika nkene yakenye bigaca biva hasi rikavuga ati dukora uko mu Burundi abantu 70% bose bifise mwumva ico gihugu cyakibeze gute mbenda kubaze ko wavuze ko leta atayiraho warondeye umugabo yitwara tukamubura ukavuga uti umuntu azohura na leta bakaramukanya azoca mpamagara nanje ndayiramukanye ndayisabe Eglise Katolike mwahuriye he uwo muntu yitwa Eglise Katolike uwo yikwaza ngo uwo muwaza ngo muhure hanyuma gufashe abadere basi n'ivya contradiction biri mu mitwe yabo sinzi ukuntu bagenda niyo dissonance cognitive dissonance woba ko leta atayibaho ko ari kintu abstrait ntawo murahura mugo kuva ko Eglise yoyo Katolike ari umugabo ushobora kugenda kuvuga ngo teza imbere Burundi niba mushaka ko Eglise Katolike teza imbere Burundi ni mubise mureke musenyeri sepa nta mwana abari we ba president musenyeri sinze ko ngo yagiye akiriho abe vice president bon mvumero kibundi kera basenyezi nkibibuka babise batware hanyuma turabe tuzoze turabishuza ati mwabasenyeri mwe twabahaye gutwara igihugu nyamuga mwiteza imbere tubahe batoza amakori s'il vous plaît batoza amakori hanyuma umuntu yaze kubakurikira tubahane nkuko tuhana umuntu yaze kukwira CNDD-FDD
tubahe polise, tubahe ubucamanza aho bateze itegeko umuntu ntaryubahirize abure guhanwa, kuko Eglise Katolika amategeko itanga utayubahirije nta muntu aguhana. Avuze ko wa Mungu muje gusenga ntugende gusenga nta muntu ihana. Avuze ntugakore ikindi ugakora kiriya mukagikora nkuko Biblia ibivuga, nta muntu umwe Eglise Katolika ihana ko nabo basha ibifitiye bahubwo bubasha executive judiciaire muhaye gutora amategeko muri parlement bari bo muyibahereza, hanyuma mu bahubwo butare babwimbe ndi sûr et certain ko boteza imbere Uburundi gusumvya uko badamuteje imbere. Mais no mushaka mu ntererano nke y'abanyagihugu batanga muhitango kimperezwa itanahagije kada kangorongoro ka 10 y'amarundi abanyagihugu badahembwa ayo mafaranga yo yakora yo guteza imbere igihugu ubwo washa gukora he kuva ryari mwatangwe kumva ko Eglise igomba guteza imbere 75% de la population. Eglise Catholique mu nshingano zayo cyo kumwe ma Eglise n'ubwo gituma bataka Eglise Catholique gusa n'abaprotestani cyo kimwe bashinzwe ikintu cyo gutunganya imitima y'abantu. Wari kupfumu bakizo ati kuva ahikore kuko tuguma twicana kandi na wishize muri Eglise Katolika muramuna kuri musaraba kwituguma twicana kandi twama gusenga ico kumbure wo gishira mu maferia ya Eglise Catholique et Protestante ensemble ama Eglise yose mbona umenga imyaka tumaze twigisha kumbure ntitwigishije neza canke abanyeshuri ntibanyuzwe kuko ubube gitoguma bukomeza ico wofu mu kibakiza mu guteza imbere igihugu ntabwo yigeze iba inshingano ya Eglise kwa kesoswa. I don't know. Muguza wumva nk'umusenyi yaciye azomera ngo inzara nabiwe bashonje atarigera bigisha. Bo musenyeri ntabe wafise kuko musenyeri aba ari célibataire muri Katolike. Bo abakristo nabone baza ko atabigisha encore une fois ibintu byo kwiteza imbere kuko burya ubuzi buragabuye. Nisho ituma dahera musenyera afite umunyagihugu umunsi umwe gusa amasaha nk'abiri au maximum nibo waja kuri dimanche gusenga. Iyindi myose yose leta nibikira mukinagiza ubien umunyeshure ari kwishure abamwese bane bamwaje mu mashure muri ko mwigishwa none iyo myaka yose mara imaze mujana ku université umunsi umwe gusa isahe mu mara muri Eglise ni ushaka ko baca bawigisha so kiriya affaire. Muga nkora ni fois abasenyeri bagenda bafise ntago bagenda bafise mbe nakazoza n'ibitabo by'amategeko bagenda bafise Biblia upfumu bageza kuvyo bategisha muri Biblia nugo abantu bigisha ko bategisha abanyagihugu kwiteza imbere. It's not their job, ntabwo biri mu kazi kabo, ntabwo biri mu nshingano zabo. Never ifo ko muyemera ko vyabananiye ivyo kutakwinkubiri abiza batiza abasirikara vyatanguye kurambirana. Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités, monsieur le président? Quand? Nukuba ntazi icajejwe. All of a sudden never azi icajejwe gusemerera no gutuka andi mashira hamwe nicajejwe no gutabaza ngo leta ntituzi yo yagiye. Mugabo umusenyeri atagiye kubaka amazu, atagiye gutera ibigori, atagiye kurima ikawa, ateretse abanyagihugu ngene borora ibiharage, ntazi icajejwe. Ajejwe umusenyeri ajejuki en réalité umusenyeri nta kintu na kimwe no muri constitution y'u Burundi nta hamwe umusenyeri nibazagiye aseruka nta titre twa musenyeri baho muri ariyarashije twara Burundi. Umusenyeri nta kintu ajejwe muri leta y'u Burundi, nta kintu ajejwe na gitoyi. Ahubwo mwebwe abadedeni mwe mutazi ico mujejwe mwatangura guta inkubire ku bantu. Mbegiwe mu rugo iwe abari mwishira hamwe bo ntibashonje yakoze iki kugira ngo abigishe gukora? Abari mu gihugu wenyene barashonje kubera nkuko nabivuze bagenda gusenga umunsi umwe, niyo mpamvu bari kwarasemerera. Iyo baba badashonje ntibari gusemera kwiraramira. Ivyo bavuga n'ibyo abanyagihugu bagenda bababwira ati nyabona musenyeri ndagowe uku barafasha iyo bashoboye. Charité sinumva Eglise Katolika ubwo niyo Eglise ifise charité ikomeye gusumvya ibindi weje kujya Caritas International amagize arafasha. Mugabo ita charity ntabwo bayita obligation civique. Leta Patria muri mwana bivuze encore nivuga kuri Kongo, leta hariho ibikorwa igomba gukora yonyene atawundi muntu ishobora kuiderega. Eglise Katolike irafise ibintu ikora. Charity it's part of it nkuko bavyigishwa na Yesu Kristo canke Yesu Kristu canke ikigwa mu mwita mwese yuko bafasha abagowe. Mugabo bafasha n'uburyo buke bafise batoraguye mu bantu. Eglise Katolike ntabwo ari Google, ntabwo ari Apple, ntabwo ari Microsoft, ntabwo ari IBM, ntabwo ari Boeing, ntabwo ari Air France.
they produce nothing, nta production bafise, nta usine bafise, nta industry bafise. Baratora imperezwa imfashanyo zindi hanyuma bagafasha aho bashoboye, harimo nk'iyo Caritas, harimo n'indi bakora individuellement. Umuntu wese yabaye ahantu haba umupatiri, maze ko patiri twama tugenda mutuma turiya abapatiri n'abasenyeri benshi bigishije abana, kubera atabana baba bafise n'abantu bakora charité uko bashoboye individuellement, mugabo itigeze ibasubirira leta, idashobora gusubira leta y'u Burundi. Kira noneho mu Burundi niyo ufashije usanga bavomeye mu kiva, nako mvuga n'undi muntu. None nk'umusenyeri umupatiri yasomesheje umwana agaheza ishure, agaheza université, akiga ikintu gikomeye yagira ngo azoca aronka akazi, agaca abura akazi, ubu ari karapagasa muri Saudi Arabia canke muri Middle East, atanaronka n'umwanya gusomesha pure. Ntiwumva ahubwo ko n'imfashanyo batanga kubera leta igoramye, naho nyene usanga bavomeye mu kiva. Twagize kubona Serapio ariko kuvuga ko yahaye abajene ngo bakore projet ya paeje ntiwombaza inkoko ubukwavu imisiba biki, mu nyuma vyapfuye nyene kubera izo za paeje n'ibindi usanga bitari fonctionnaire proprement. We yari yatanze itongo ku buntu ngo abana bakoreshe, donc barafasha ntuba isi fo kwangura ukwavu kuvuga ko runyaruka. Eglise Catholique mu bintu vya charité izi imbere yande ma eglise yose. Change my mind. mu guca umengajeje kuzomera yuko nk'umukuru w'igihugu yakwiye kuja kurima mu rugo kwa naka, ahubwo nabanza avuga ati iwacu. Bo umukuru w'igihugu je naza ko kenshi batadoma ku rutoki umukuru w'igihugu, sinaza ko abapastori abasenyeri badomye ku rutoki umukuru w'igihugu. Mu by'ukuri ico kintu abasenyeri n'abantu baba barize philosophie, théologie, sociologie, bafite social intelligence iri hejuru cyane, ndazi ko batigeze banoma umukuru w'igihugu. Ntuze bambonanire sepa Musenyeri Serapio yagerageje kuvuga close iyo kuvuga ati systeme, ariko kandi bavuga ati abanyagihugu bamerewe nabi, kandi ivyo babivuga kubera babibona aho bari, aho baherereye, kubera biri vrai umunyagihugu wese abibona. Solution so kwataka abasenyeri encore une fois, niba ukeneye kuhegeza nkuko Bagaza yagiye, go ahead, ataka Eglise Catholique, they will show you. Okay, kendo atake Eglise Catholique abari nko 75 bose bari muri Eglise Catholique nta defu bayibonamwo, ntabwo biteze ko ariyo izobaha karanga muntu, izobaha passport, izo permis de conduire zigorana kuboneka, izo siyipfunga abantu, siyo yica abantu basangwa mu ruzi ntibabishona Eglise Catholique. Ayo mabarabara nta bantu biteze ko Eglise Catholique ariyo yaharuye, ntabwo batiza tubona, ntabwo bigize bavyumva. Iyo kawa mujya ntabwo wabayihaye Eglise Catholique, ivyo bigori mujya ntabyo wabayihaye Eglise Catholique. Ntibari urabona ikamyo ya Eglise Catholique yuzuye ubutarigiye muri Chine. Dude, sinde ko maze kanyaguka abantu bindebire bijuje batashobora kubona ibintu muri ko murakora. Eglise Catholique ishinzwe ivyo bintu kuva ryari, depuis quand? Amashirahamwe rero nico ndasa, amashirahamwe yaba amashengero, yaba amakoperative, yaba bavuga ngo baranira akateka kazina muntu, icitwa ishirahamwe cyose ni kibazo cikure mu mutwe ikintu citwa kuzomera. Bo kuzomera mwebwe n'amaterme y'abadede mwaba muzana, ivyo byo kuzomera ni terme numvise ubwa mbere ku radio y'u Burundi. Ibi yavuga ngo inyanka Burundi n'amaterme yo muzana, bivuga ngo uri guponda leta n'amaterme muzana, bivuga ngo uri kunenga abashira hamwe, ariko aravuga yidodomba ibintu babona bitagenda neza mu Burundi vyinshi cyane. None mugomba abantume, sinumva abadede donc bazanye dictature imwe iri aho niveau, aho bakinyiza abanyagihugu mvuga ngo nimuce muceceka. Ibintu bariko baravuga vyose ndaja kuvyumviriza, ico umva yabeshe utubiti ukintu yabeshuje, hanyuma tuge tumubwiye Musenye ikintu wabeshuje. Ikintu mvuze ikintu karakazi ka leta, hanyuma tuge turondera uwo wundi muntu yagomba kugakora tumubaze kubera ko utakoze ikintu. Mugabo ndazi ko vyose bavuga nakazi ka leta bagomba gukora. Bo nibitakazi ka leta ni ibintu dimwe abanyagihugu bafite probleme yabo. Dufate imvura itaguye, abanyesenye bacho kwidodomba ati uno mwaka abanyagihugu baragoye kubera babuze imvura. Nothing to do with leta, mugabo numwikomo abanyagihugu bafise, numwikomo abasenye bariko bararoreya, bariko baravuga ko bihanze abanyagihugu. Mugabo rero kujya bavuga nyamba ngo wikeka amabenga bayagwaye, never yumva ko ari bavuze, mugabo ntabwo bavuze never, bari kuvuga nyene abanyagihugu bamere muri rusange. Ashobora kuba abandi bagukorera monsieur le président, ashobora kuba ariko nature rero ku Burundi bwaremwe je ne sais pas, mugabo ntibahagarika kwidodomba kandi ibintu byifashe nabi, ivyo ntibishoboka. Babanze iwabo. Bon, encore une fois, iwabo nta abadede barabaje ibintu vyuko donc bafata irresponsabilité ya leta bagaca bayisuka ku wundi muntu, sindavyumva sindabitahura.
abantu muri Facebook mfata ko ari injiji nkunze kwandika ntiro IQ canke kumenya kamera nk'umusigura umwana mugasi numva ko neva yo yahije université yakiga droit agatembera mu bihugu n'abandi badede bakomakomeye bakaba batazi exactement ico leta yagomba gukora ico human rights amashama gata kazi na muntu yagomba gukora ico eglise yateza gukora ico association y'abanyeshuri ikora ico cooperative y'abarimyi ikora ico cooperative y'abatwara imodoka ikora cyangwa ini association ico sendika y'abakozi ikora ico je ne sais pas club ya football ikora ico mu club y'abakinyi b'amakarata bakora akumva ko buri association sose kagomba kuba kariko karaharura ayo mabarabara kubaka ivyo bitaro vyabananiye. Come on, never, come on, you better than. Bo reka twumvirize rero ivyo bintu abepiskope bavuze vyarakaje neva kaza kubasaba ko ari bo boja gukora ivyo bintu. Bo video ndayiskuye nibaza ko ikirasikira henshi mu ijambo yavugiye ahantu ntazi mugabo iyi particulier ndayikuye ngaha ku rubuga rwa Pacifique nahazwe nawe nyene ashobora kuba ari amajwi ya RPA ijwi ry'abanyagihugu kumbura mugiye kuri radio RPA mushobora kuvyumviriza vyose. Reka tumvize iyo jambo ryarakaje le président de la République ku buryo tangwe kubwira ama église ngo ayo mabara namwe ni muyubake. Okay. berekeje naho amaso ku biriho n'ibivugwa mu gihugu abepiskopi barakenguruka umutekano n'amahoro biriho muri rusange mu gihugu cyose be nuko hose ari igihe cy'iyimbura naho umwimbu udashemeye cyane. Voilà, barakenguruka nimwe abantu bakunze kutwakiza ngo nta bintu vyiza muvuga mwe bo bahereye kuvuga ko hari umutekano mu Burundi nubwo personnellement I disagree. Okay, mugabo mwe barashimye ko hari umutekano n'amahoro y'Imana mwamwe ko muraririmba nta hari kindi muhaho mufite mutubwira mwe barashimye kuko ku ruhande rumwe imvura itaguye neza hose. Okay, bimwe navuga imvura ntiyaguye ntabwo bavuze ngo neva wagomba kuzana imvura cyambo cya Reverie ntabwo bavuze ngo sende no wagomba kuyigurisha ntabwo ngo mwayibujije mugabo n'ikintu gihagaritse umutima abanyagihugu abepiskopi bari kubararorera nk'ikintu kibahanze nk'abantu bafite empathy burya harimo amashirika afite umutima hari abantu bafite umutima abo bantu babonye umunyagihugu amerewe nabi peu importe la cause icyabiteye byose kiravuga ati ikintu kiraduhagaritse umutima so imvura irimwo nuvuge ngo bariko batuka leta bariko gusabira manta situation uko bayibona cause ishobora kuba ari leta ishobora kuba ari nature ishobora kuba n'ikindi kintu mugabo bariko bo observa no observation je nkuko ndavyumva. Kurundi naho abarimyi bataronkeye ku gihe ifumbire y'ikizungu bari biteze abatari bake mbere no kuyitangira amahera bakaba bari bamaze kuyatanga. Okay, ico kintu ntabwo ari fact. Ico kintu cy'abapa abasenyeri bemvanse nta bantu batanze amahera y'ifumbire ntibayironke nta nabandi batanze amahera y'ifumbire bakaronka igihe cyararenze kandi murazi ko abantu barima kuri saison ivyo si fact iri ngaho encore kumbure si leta kumbure fome n'ikindi kintu birayisha mugabo ni problème iri mu banyagihugu niweza ko leta yagomba kwadressa d'une manière ou d'une autre. Abepiskopi baravuze ko bababazwa no kubona ibintu rusange bimwe bimeze nabi canke bikenye nk'amabarabara menshi mu gihugu yononekaye be n'ikena ry'igitoro bituma ihanahana ry'ibintu be no kwiyunguruza bigorana mbere bigaca bitera n'amasanganya menshi abantu bakahasiga ubuzima. Hari ikintu umusenyeri ariko arabesha ko mpera ku masanganya mu Burundi ho hantu honyene nzi abantu bashika nka batanu bishwe ku masanganya y'imoto canke y'imodoka nzi abantu ari nzi n'amaso y'uwanje komsa kubera iki keshi na keshi na amabarabara abameze nabi. Alors amabarabara rya barabara rya Bujumbura Rumonge nabonye kuri televiziyo RN3 rya barabanya ko wa president nta soneri gutera iyo ubonye abantu iyo haciye mugiye gushirira hariya kwa ba Reverie iriya bara ntibatera isoni pe muri ko muri camo nta soni batera bo igitoro. Okay sinumva ico novuga ku gitoro. Okay, gitoro ndakivuze nca numva umushatsi uranze kubera n'ikintu cabananiye gose cyane none muri bibavuze ico bazomereye nikiye ntabwo bazomereye ahubwo bavuze ati turababajwe nuko ibintu vyifashe kubabaza no kujomera no kuzomera ni ibintu bibi bitandukanye nta nubwo bozomera kandi abantu amabara n'abayacamo cyo nabo baragikena
abakristo babo iyo bakenye baja kubitura ko dufashe kandi usanga batabishoboye, kandi birababaza iyo abantu bakwitura ko mfasha utabishoboye wombaza jewe. So ntabwo ngaho ari kukuzomera, bari kuba kuzomera nk'abantu bo muri Korea canke muri za Brazil bavuga ati dore bino birundi, mugabo aba n'abantu biwacu basafaringa mu bandi bo kuzomera koma. Barababazwa kandi nuko n'ibindi bintu nkenerwa mu buzima bwa minsi yose biguma bigorana kuronka. Aho ni nk'imiti itaboneka mu mavuriro, be n'imfungurwa ziguma zizimba. Ikindi bavuze imiti mu mavuriro encore une fois urumva ko ari ibintu novuga bifafekta abanyagihugu ubuzima bwabo. Bo imfungurwa mu Rwanda tuvuga ngo turi ku kivi je nk'abantu n'umwimburi hehe exactement. Kuko ivuze kuri ku kivi ifo kuboneka mu mwimbu, ibyo bikabajya nawe. Nibuka muri Uganda baravuga ngo amatoke ari poke ngo ntiwayagura, ibitoke ngo vyarya nawe vyavyuzuye aho. Mu Kumoso nk'akarorero no mu gace gato katari ibuha no mu gace gato ko mu Kumoso hari gihe imyembe utayigura wagenda ugatoragura aho yakorotse hasi. Mu Kirimiro harageze igihe amavoka muri za Gishubi mu bisanzwe utayagura wayasanga hazi ukagira. Mbo za Bututsi ibigori hagiye wasanga bimanitse vyaragangakariye ahantu ku rugo birandagase no ku mazu vyarabuze ikibirya. None nimba murima ntimwimbure, wumva abasenyeri bareka kwidodomba kandi abanyagihugu babo bakenye, uko sukushinyagurira sukuzomera no kuvuga ati ibintu vyifashe nabi hano, aya magogo y'abarundi tubona twazashigako. Babaza ukubona abarundi bashoboye kuramira no guteza imbere igihugu cy'amavukiro mu rwaruka, abigisha, abaganga n'abandi baguma bagenda mu bindi bihugu kurondera ivyo babeshaho, kubera ko urugero rw'imishahara ruri munsi cyane y'urw'igiciro cy'ivyankenerwa mu buzima. Abepisopi Encore amva kuvuga ngo bababazwa, ntabwo ari kuzomera ngo turanezerewe ngo turishimye, barababazwa kubera iki nyene ukumva nk'abaganga bari kubagenda hanze n'abasigaye. By the way n'abatararonka iyo nzira kuko birazimvye, bon ntabwo recruitment ari massive, mugabo n'abantu basigaye n'abatararonka inzira harimo. Ubu hari vide, umuminisitiri wo kucaderesa ngo tuje tubasubiriza. Bon nimba abantu bose bari remplaçable nimuze murasubiza, mugabo kenshi na kenshi yagiye usanga usubirije umuntu adashoboye havuye ushoboye. Bon ariko bavuga ati birababaza. Anko bagiye gukora iki? Bamwe bagiye gukora ubuzi biciriritse. Umuntu yize ya université, peu importe ibintu yize, kuca guhereza amatafari n'ivyondo, aje nibaza ko kameme abahomvye umutahi yashizemo en terme y'amafaranga, en terme y'umwanya amaze ari kuca kuri université par exemple. Abandi bakaja ahantu hari risque ndi kuri ibintu bikora muri South Africa, c'est très grave. Harimo abarundi batari bake, nubwo target umenga ntibakuze kuvuga mu barundi, baba ariko baravuga ngo ba Zimbabwe, Malawi, aba Nigeria ko ari benshi in numbers, ariko n'abarundi bazogwa mu mporero. Zambia ntuze yaho muri Kenya bavuga bari kubakemeya abantu benshi dans le temps canke dans les conditions normales de température et de pression. Nagiye kwishuri baza ko bari mu mashure, bari ko barigisha, bari ko barakora mu office yabo, bari ko baracimanza, bari ko baravura abarundi bene wacu, bari ko bakora ubuzi babacumita agati mu kwaha nk'uko umenga nta gihugu bafise bavamo. Bo aho zanavuze bari muri Saudi Arabia hoho iyo ndabaye ibyo bintu bibaje cyane. Ivyo bintu byo kubaza abantu babasenye ntivyo bishoboka kuko bafise umutima. Baravuganye n'ukuntu bashima umwitwarariko wa leta wo guhimiriza isuku mu gihugu, mugabo bakibaza niba nko gusiga isima imbere y'amazu n'impango zose ziri kwibarabara gutegetswe kutazohava gusongera isibe ku basanzwe badashoboye kwironsa ivyankenerwa kubera iduga ry'ibiciro. Abadede ivyo ntavyo biyumvira. Abadede n'abantu iyo abonye haze amenya ati bose barahaze. Ntashobora kurata ati uyu munyagihugu ndiko ndasaba ko asiga isima ahantu hanze no mu nzu yiwiwe isima kumbura idasize, ngiye kuraba nshaka usana hari igihome cyaho mose ataragihoma, ushoye kuraba ugasanga hari nibati yavuye ko canke itegura atararisubizaho kubera ubukene, amafaranga usiga isima ku muhanda kwibarabara azoyakura he? They don't care at all. Et puis isima sisuku
concrete ntabwo yigeze bisuku kumburyo yavuga gazon ibiki c'est plus it's more healthier, it's healthier than go paving everywhere. Ariko nico nvuga nta mafaranga bafise. Nivyo by'amasuku bavuga leta yagomba gufata ijyambere igisagara kitagiramo amazi nta suku rishoboka. Ivyo kora byose ni zero. Amazi burya niyo ntango y'isuku. Okay, baha amazi d'abord niyo ni infrastructure publique, ubaha amatara, ubahe ibintu leta agomba gukora, hanyuma nabo tangiye kubasaba ibyo bakora, ariko na cyane cyane bagishyira ko bari kubahemba imishahara ishobora gukora ivyo bintu. So ivyo rero nivyo kakuraza ishinga abantu bafise umutima nkuko nabivuze Monsieur le Président. By'iki gihe bakibaza kandi niba koko iryo sigwa gisima mu bisagara n'ibigwati hose hagati y'amazu n'ibarabara atangaruka mbiri zogira kuvyerekeye ibidukikije. Abadede ntabwo bwenge bafise bwo gusesangura kugeza hiyo n'abantu ashobora kuvyuka mu ijoro sepa saa 5 saa 8 saa 9 akatitara nyamba baba birose je nashize kuri Facebook munambye na hano ayo ma projet y'abadede bayavana he exactement abadede y'imisi bayinsazi y'imisunde y'amavoka y'ugupevinga buri hantu dongo yukugira urongo rubanze kurondera ibiti vy'ikawa ayo ma projet ayo mategeko bayavana he exactement fiki I don't understand uko n'ikintu ibintu bavumbukana atanu hamwe wabibonye no muri North Korea kuvuga abantu ikirativite bayivana he ibyo byo gusimanta nta planification urbaine mwize cyangwa muja kuraba handi ngene bubaka gisagara mukaraba kuri perimetre umuntu yubaka hehe leta yubaka he hanyuma muhasize sima ejo niyo mwaronka umuriro ku muntu atara ufise nk'akaroro canke fiber mukagomba gukuramo zijya nsinga za copper mushiremo fibre muzocisha he nimba ari sima muzogena muramenagura encore une fois ivyo byose nta uravye no mutari ibintu bariko barakora nta na feasibility study bigira bakora nta environnement evaluation ya province environnement nta health and safety nothing no kuswatanisha gusa swatanisha bageze hamwe bagatangura ibindi uno munsi kumvaza ibindi ejo projet zindi cyo tubona nta ni projet hera nivyo bavuga nta nivizokorwa ko abanyagihugu bakuye amahera he none uzogenda ufata amazu yabo yafata uyagurisha I don't know donc ni bavuga no ku muntu none nta nivyo bazoshobora mugabo iyo etude avance sinzi ukuntu bamara imyaka bigisha abantu batembera mu bihugu bagakora ibintu bidafise sense mu madomene yose. Abepiskopi baraseruye n'amakenga bafise yuko ibikorwa bimwe bitunganywa ku munsi w'Imana bishobora kubuza abakristu babwirijwe kubijamwo kubahiriza ibwirizwa rya gatatu ry'Imana. Byongeye ahubwo uvuze ivyo ntuvuze n'ibindi bakora ku munsi wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu nako nerekana ukuntu uvuga nta abantu nk'ibihwe bamutungenengene bakamurumwa ukwezi kose indwi ingozi iyindi ndwi muyinga iyindi ndwi ku mabaskeri ubwo bagarutse je vous jure bakigarutse uzoza umva ikindi kintu bariko barakora igikorane nk'amasengesho y'umuyinga Togini n'abantu barabuze ikintu bamara bamutuntungenengene tukuzunguruka tukutamba kuvyina they do nothing ama discours gusa discours imwe iheze ubone yindi yinduka none ama discours muhamamwo ko handi ntajya nubona president mu discours agira conference de presse minute 3 gusa bavuye mu nama y'ibikogwa tuje gusinya tegeko duza makori turahejeje none nyakuba president muzo tuzobirabejo none okay muzombazejo akabaragiye gukoreka akaze namanya afise kuriga banyakubahwa bene Burundi mbonera kure kazi tugire sendede sogokuru yararivumereye harimo ibintu by'uburofa mwirirwa murakora ukaraba igihugu nta luxury mufise kuvuga ijambo ko muri busy muri ku kazi me nataye n'umurongo naho naringeze mugabo iyo dimanche gukoresha abantu ku nguvu ivyo vy'ibikorwa rusangi ibikorwa byagomba ko na leta ifite amafaranga no vous en faites pas bari yafise bakayagura ama V8 bakanukamo abana babo bakubaka amazi 140 ingahe mugabo gaca bahamagara abanyagihugu nimuze gukora n'ama projet nazo ari sponsorisé na World Bank na Bank African de Development na za FMI usanga amafaranga baca yabika bagaca bakoresha abanyagihugu nibutse umustanteri umwe umenga ngo yari umujyansoro gihe bari kubaka ishuri yo kundava okay yene story nayo nabonye okay nditse ndagibuka mbwa ntajya mvuga nubwo nibaza ko atihari ngo bamubaje bati bamubwiye ati hano hari bino biti sinzi abantu muzi mu za Jansoro za Rutovu harimo ibiti byinshi usanga hari ibiti by'imikaratusi bingana ukuntu cyangwa ubujwari ati none ibi biti
tugomba tuzokunga imashini ibikureho aravuga ati ntimurirwe murigora imashini ndazifitiye. Okay, dukomeze. Episopi baribaza niba ibishika hamwe byo gutangisha intererano y'umugambwe kanaka abatari abanywanyi bawo bitoba bihushanya n'ingingo y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Nta mategeko bayitayeho, iyo bwirizwa n'ibintu bapfa kudraftinga birenganira, yari mu bwirizwa yose nta nakimwe bayakoza, bakora uko bavyumvise uko bukeye uko bwije. Gutoza amafaranga ubwo n'ubusuma burenze, nta mugambwe utoza amafaranga, imigambwe mu bisanzwe ibifise no kubanywanyi ntibatoza amafaranga. Okay, membership y'umugambwe d'abord ni ntabwo ari compulsory, ntabwo ari obligatoire, uyo mugambwe wishakiye to start with. Hanyuma haba ari contribution annuelle iva ku madolari 5 kumushiba ku madolari miliyoni ayo ufise niyo utanga. Ibintu byo gutoza guza hirya no hino baterekana cyo bari kwa yakoza kandi bakayatoza ku nguvu no ku gahato, ubwo n'ubusuma burenze, iyo ni dictature, iyo n'ubukoroni. Nta gihugu kizima bobwira abantu ngo tanga amahera y'umugambwe, they will never ever. N'amakori abantu bayatanga bagonanwa, ugiye urashaka yandi makori bo guhitana. So ico ni kindi kandi nigeze kumva, nubwo nakunze kumvikana abantu bamwe kuba kuri X bari kuvuga ati gituma Uburundi Afrika bayitwara uku nuko abantu baho atabwenge baciye. Avuga ati none nka jewe uwo muntu yari kuri X na wewe naka bakunze guhora baganira, ubona hari umuntu dutwara akatukoza nk'ivyo bintu bari kwaradogo barakoza abantu dogo kuntu ku gufata Abarundi nk'uko umenga n'abantu babaja ukeneye kujya ko badagi nyene n'ababirigi muvuga mamagi mpamasoro ngo nkorere akiri kimoko. Ivyo bintu sinuva ukuntu abadede muri 2026 ari byo bagikora, kandi twari tuzi ko ubukoroni bwarenganye. Ayo mafaranga mutozanya gunayiki for what? Muri umugambwe w'imbora kimazi mama mu minsi mikuru muri gutoza amafaranga mu yakoresha iki? Uwo kabona n'umugambwe utoza amafaranga ugakora ibikorwa remezo. Itomora ku migambwe myinshi yemewe mu Burundi, umuntu yobirabira ku ngingo ya 75 y'ibwirizwa shingiro ryo kwigenekerezo y'indwi ruheshi umwaka wa 2018. Abepiskopi basozereye uguhanahana ijambo ku bivugwa n'ibiriho mu gihugu, baserura amakenga n'umubabaro baterwa n'ibibi vyiyongera ku vyamaze kuvugwa. Ukumva hari abantu batorwa bapfuye hirya no hino ntihamenyekana babishe canke icabishe, be nuko hariho abantu barangiza umunyororo bakiriwe canke bakezwa n'ubutungane ariko bakagumizwa mu munyororo. Monsieur le President, ivyo bintu nivyo Abarundi bareko bagusaba ko waderesinga. Okay, abantu bapfa, abantu banyuruzwa, biguma bikomeza guma ndabibona ndi ku bimbuga y'ibintu bitazandondeza n'ibiki, abantu baguma bonyuruzwa, c'est trop ridicule, abantu baguma batogwa hirya no hino ibiziga. Ibintu vy'amaprizo bamaze imyaka babivuga. Okay, igihe cyose wumvise hasohotse Human Rights Declaration, hasohotse declaration ishika yose janye n'agatekazi na muntu yabiyo za aprodehage ziri hanze zaba ziri mu Burundi, wa muntu nyambari we ndamwibuka nyambari sindamwibuze zina avugira abafungwa nawe nyene harimwo niyo CNIDH. Bose iyo bavuze baravuga ko harimo abantu bafunzwe batagomba ko ari bagasha ku mpamvu zitandukanye, harimo abafungiwe iyo nzigo y'abadede bafite inzigo mitagira ukwingana nta je ntabana nabwo nafite inzigo y'abadede. Okay, I'm sorry, je nagenze mu bihugu bitari bikezo za Tanzania, za Zambia, za Zimbabwe, za Malawi, za Mozambique, na South Africa. Abazungu baba apartheid b'Afrikanere twarabanye iyo nzigo y'abadede nta handi hantu natembere muri Aziya ibihugu bishika nka 10. Okay, kumbe ntibishika 10 mugabe ibihugu bitari bike iyo nzigo y'abadede narasomye ibitabo Dostoevsky kumbere. Okay, kumbere bazinganya n'abantu bamwe nsoma mu bitabo nubwo kumbere ho ari fiction, mugabe asinzigo ime itagira uko ingana. Abantu bafunzwe kubera inzigo mu Burundi bararenze. Ivyo bintu Monsieur le President utari kora vya dressinga ntugire ngo gutuka abapatiri ngo birafasha, ahubwo je novuga ko en fait uri kurafasha your own votre chute. Kubera iki abanyagihugu ivyo bintu ni bintu babona, buryo umuntu ashonje ntuda kumubwira ngo durashonje, abariko arabibona, abo mukubita inkoni mu batoza amafaranga bariko bayabona nayo bafise. Abo abafise agapangu yaronse yahababutse gutangwa kumubwira ngo kore nibi amafaranga ntayafise, aravyumva ko arabona ko umushaka kumukazo. Umuntu yabuze waraze ko yabuze uwiwe, umuntu afise uwe mugasharaze ko wari mugasho, abana babo baraze ko umuvyeyi apfungiye ubusa, umuntu ari
sepa ashonje arashonje abantu bose benshi bari muri Middle East barazi yuko iyo bagira igihugu kizima bataba ariko bahohoterwa iyo bari nk'uko ivyo ni ibintu bikora ku banyagihugu kudoma ko umuntu yabidomye ku rutoki ntabwo butoye umuti w'ikibazo so ikibazo rero mutacicaye mu abadedemo ibibazo byose turiko turavuga ibibazo byose abantu bagari bavuga mutavyicaye ngo mutorere umuti mwitegure kubisira abandi kuko abanyagihugu ntibasinziriye mu kirundi bavuga ngo abanyagihugu ngo nyama ngo barundi ngo bagona bari maso ubwo bariko barabobserva umunsi uri izina muzobabisa mushobora kwitonda ngo tuvuze igisirikare mu gisirikare mu kibuke neza ico gisirikare cy'u Burundi okay ico gisirikare cy'u Burundi unahereye na historiquement ico gisirikare cyaravanzwe 50-50 mugabo kandi abantu muje mwashiririye muvuye mu ishamba na mutangiye kugabanuka mutangiye gusaza nabaza ko benshi mutagiye no gutere aba jeune bagiye ubuvuba ntabwo bazoza bajya mu bugonde bw'ivyo bintu muri ko murakorana cyane ko tuzi yuko abasirikare basanzwe abapolisi basanzwe nabo nyene cyacu bahanoba nabo nyene bashonje mu bandi nabo nyene abavyeyi babo bakinye mu bandi nabo nyene bagiye muri pension bazosonza mu bandi nabo nyene abana babo boraho biga mu bandi bariko bageza kuja mu privé kubera public mwayishe donc ibi bintu bitusha ku munyagihugu wese abo maza ngo mufisa abasirikare mufisa imbonerakure zo zizobajya imbonerakure mwabigije gushirira no kuba ba recastra bazobajya mubona muzoza mumbwira sawa mugira umunsi mwiza bye bye